Bana b'Imana turabandanya. Iyi ni audio ya kane canke se video ya kane muri Tanzania. Ubwo rero narababwiye nariko ndababwira ingene umugabo yarararantuka. Basi rero bwaca mu gitondo akaburabira mu rugi akagenda. Nyuma rero jewe mbaho ntuntuye mbabaye kutekereza ingene umugabo yampesheje abasore bandondera kuko no ngaho mu nkambi hari abantu b'abasore kabisa bashaka nkabona ati jewe iyo narinzi inzira nze nisubirire hahandi rukore. Narigeze iyo audio ya kabiri narababwiye ukuntu nari narageze aho ndamutwaririza ndamukunda ibyo kumukunda birahava biramvamo kuburyo aje kuntahira ndamubonye umutima watangura gusimba nkavuga ati yo araje numva nari kugira amahoro ataje gutahira iwanje kuko mw'icyo gihe cyose twamaranye antahira akongera agatahira umugore nta munsi n'umwe najyanye amahoro ngo araratantutse nkaraba bana b'Imana mubyara wanje kuva n'umwana mutoya yarankunda cyane kubera narabwiye se wiwe yari marume twaragenda kwa marume bakatugaburira mbese naho uwo mugabo wanje yatora uwo mugore wiwe bari kumwe yamutoye mfise nk'imyaka 7-8 mbona bamuzana nyene bamuzanye mbona bakoze mariage mbona ndi umwana mutoya ngenda indera inyuma ya nyogokuru abo babyara banje rero bakancokozana cyane nari umwana wo mu muji iyo nagenda kwa nyogokuru nyene abana baho baba bashaka nyene kumbona basi ibintu nk'ibyo rero atora umugore wiwe mbona ndibuka n'umugore wiwe abyara umwana wa mbere nkagenda kuraba umwana naza ndamuhamagara amunzanire ninyegeje kubera abo babyara banje nyene barakunda kunkinisha bakandigadiga bakambwira genda wa mutwa wegenda kwimba imisibo biki kandi kubera kwa nyogokuru epfo hari uruzi rero bandi babyara banje b'abakobwa tukajana koga banyigisha ingene boga mugabo nto kwinjira mu ruzi hagati ibintu nk'ibyo mubyara wanje rero niyo nabandi kwa nyogokuru hari n'igihe ariwe yantahana muhira iwacu kuko rwaba ari urugendo andi naho ndibuka ukuntu yazangurira udupipi twagiye ahantu haba hariho utubare canke utubare ndazi murazi byari by'abarundi hanyuma nyene akazangurira amapipi rero ndinda ndakura ntangura kuba inkumi kuburyo nyene njayo nyene bitubyaranye bijya by'ababyara ariko nyene urumva nyene mubyara wanje rero naranamwubaha kandi nawe yaranyubaha kandi nyene urumva yaranankunda vrema hanyuma rero mugabo nkaza ntekereza ukuntu namuhungiye kababyeyi bakandungikiwe kuko yavuze ati nzogendiwe nkaca ndaba ukuntu yamohoteye akafata ku nguvu nkaba ndiko ndahangayika arararantuka kuko kuntuka konyene niko kwantunguza nta bindi bintu byambabaza atari uko kurararantuka basi rero harageze igihe mbona umuntu avuye muri Tanzania nyimba ari mu Bushubi aje kuramutsa musaza we mu nkambi hanyuma bariko baraganira nyuma numva ngo avuye mu Bushubi niho namubaza ati mu Bushubi urahazi ati mbega ahantu nitwa ku Mugambo urahazi nyana mbwira ko ahazi ndamubwira ati je numvise ko ariyo Mukamarume nyina wanaka canke se mabukwe ati jewe ngonjanayo nyamuntu acarambwira ati yo ateme tijeno zoha kujana ndahazi duca duteka imitwe kwazonjana rero kandi ngarutse inyuma gato inda yaragezaho iziranzengereza n'ibintu byo gukora kuri stoke ndabivamwo kubera gahinda n'uwo mugabo yanteza ariko nanavuye mu bageza umenga barirukana n'abakozi bose kubera barakora ibintu byo kwiba nyene birenze
bigeraho rero bavuga ati aba bakozi bahari kubasesa bose je nari namaze kuvamwo kubera inda yaranzengereza nkumva sinkibasha naragenda gukora akazi nkabona nkaguma nkazengera nkumva shaka gusinzira no kuryama nkaca ngeraho nkaca nabita nkitahira ariko nari mfise amahera menshi nakura kuri stoke nari narakwiye kuri stoke kuko iyo umuntu yaza gutega yaza nigunira agafata nk'ukigunira hanyuma akanyereka nk'uku amahera nkacamona ko afise inoti y'ijana canke amajana ngahe y'amatanzania gutya nari yari afise abantu batanu nari kumuha ingero zitanu z'ibiharage nkaca namugirira 10 nk'afise abantu 10 yajyanye kuba ibigori bikagenda gutyo canke ndi ku makoto kwanza twaranitoraniriza tukamenya ko ku makoto no kubiharage ariho haza amahera menshi rero iyo yazana ayo mahera nazica nterera mu mpuzu nk'uku kwari ukuntu twambara kuburyo nyene je ukuntu nambara amahera nkazana yaterera mu imbere rero numvise yambanye menshi naca nsohoka mugiye kuri wese nkagenda nkayakurayo neza nkayapanga neza nkaca nayashira mwibutura n'abanambariye ku imbere niko canke mwisitiye mwibere basi rero amahera rero nari mfise amahera menshi hanyuma akazi kandi ku kwezi baraduhemba buri kwezi ndumva nakozeyo nk'amezi nkane gutyo hanyuma nca ndaheba kubera inda no kubera uko kuntu mu byaranje yaguma ntunuza mbabaza ndabita noneho haje kugera rero uwo mumama tumaze kubiganira ko ndaraba ndavuga atatu nubundi mu byaranje aje kuntahira ararantuka ko ndikijuju akiyibagiza ko ari we yanteye ingorane zo kuba fisinda tireka ntoroke duca rero turavugana n'uwo mumama yuko tuzojana rero sinaraye muri yanzu yanje nafashe ibintu byanje narifise n'impuzu z'imipira n'amajipo n'uduhuzu mbese nyene ndabipanga ndabishira umuntu w'umugenzi yarazinanye nyene nari namumenyeye mu giteranyi kubera jewe kweri nubwo bagerageza kuza baramvuga bansebya banantanga hirya no hino ko ndi mututsikazi ariko jewe haleluya amen ndashima Imana yo mwijuru hariho abantu Imana yari yaranteguriye mu rugendo rwanje kandi n'ubu bariho kuko urugendo rwanje ntirurahera hariho abantu Imana yari yaranteguriye ko bazombera abavyeyi abo bantu rero ndabashira ibintu byanje barabindabira ndababwira ati ninagaruka muzobimpa nintanagaruka naho muzobikoresha hanyuma canza kurara aho uwo mumama yararaye kugira buce twizindura kuko nari nzi ko umugabo avyuka ijoro aza iwanje azosange nagiye basi rero umugabo jewe twarabyutse duca turagenda n'uwo mumama umugabo kuma yamazinduka arazinduka yinjiye mu nzu arinjira mu cyumba nyene muri burende uko hari hameze nyene mu kumba nyene najyamamo araraba abona siyombi ambuze aribaza none uyu mukobwa izi 10:11 zo mwiri joro atari ngaha mu nzu yaraye nyimba yibaza ati naraye mu bagabo nyimba yibaza ati naraye sinzi mugabo gusa yarabona ko ntaraye mwiyo nzu nyuma acaragenda abaza ababanyi ati mbega zipora ko nta mubona mu nzu mwomenyera yagiye gusenya yagiye noneho baca baramubwira ati rero beje twagorobeje tumubona aho mugabo ntituzi natwe ntitubizi basi nyuma acaragenda kumudama araho yaba nyuma yari umumama yari yarambereye nk'umuvyeyi aramubaza atese wa mukobwa ntawe mumbonera uwo mumama rero akaba yabana hafi n'ubundi mugabo araho bari cuti n'uyo mugabo wanje ari nawe mbere mushikiwe twajanye
aramubwira ati sha ibyo ari byo byose zipora ati nkurikije ukuntu maze iminsi ndamubona n'ukuntu wowe umujya umutima ati ibyo ari byo byose ashobora kuba yagiye yoba yomutse yagiye i Burundi ati umugabo ubwo nyene aca aragenda ahantu buririra ibasi zija mu Burundi zija hirya no hino agenda kwategera ibasi agenda kuraba yuko nabanagiye gufata ibasi ngo ntangira asubirana inyuma agiye arambura ambuze acasubira mu nkamba arampigisha hose arambura yarandondeje hose arambura gushikaho nyene aheba rero jewe naciye ngenda turi kumwe na n'uwo mukobwa turagenda tugera ahantu irukore tugera ahantu ku munazi ahantu irukore ariko ku munazi aba Tanzania abanyenkambi baza kuharemera isoko hanyuma ku munazi tugiye turiko turahiga utuntu tugura n'uwo mudamu nca mbona mu isoko hariho umuntu tuva hamwe yashoye impeke yo tugwana mu nda turaramukanya ndamubaze se ngo tubajya mu nkambi ukore ngo burya ngo hana gasoko nyene ngo gahuza abarundi n'abatanzania ngo mba nashoye impeke ndanywa basi ndabwira uwo mudamu twari kumwe tisha ati burya rero ati Imana iranyishura ati nahora nipfuza ikizonjanira ukore ati none ko mbonye uwo mudamu tuva hamwe nta ngorane igire jesi nyibandanije no kujiyo mu bushumi uwo mudamu we yarabandanije aragenda nanje uwo mudamu aje kudandaza impeke tuca turafata ndumva hariho nyimba ari umuhungu wiwe canke umuntu akampakira ibibido niki cyadipe kumbre yadandarizamo hanyuma bimwe yabibitsa ku munazi mugabo ibidomora byo kuzanamo impeke bakabijana ku igare duca turagenda mu nkambi tugiye mu nkambi rero naranezerewe cyane kuko naciye shikira ku mudamu araho mama yari yarabyaye muri batisimu kandi yari uwo twakuranye twiganye tugakurana rero namufata nka mwene wacu nawe yamfata nka mwene wacu kuko twari twarakuranye yari n'umwana w'imfubyi mama niwe yari yaramureze papa wiwe yari yarapfuye sinoja mubwira basi rero canagenda caniberaho rero ndababwira nyene ukuntu ko fisinda kandi nyene ndabamusigurira nuko ibintu bimeze canumva ndashitse hanyuma narabayeho mwiyo nkambi ya rukore nyuma ujya mudamu yahora aja ku munazi kudanaza impeke tukajana canke nyene tukajana rimwe na rimwe ikindi gihe rero turajana na nyamudamu tujanye tubona mu masaha ya sandwi saa munani tubona abantu b'abatanzania baje kumugura kw'impeke bariko baranywa impeke numva bavuga igitanzania bakavuga n'ikirundi ikirundi nyene icyabaha nimbarabaha ikirundi nimbarabashubi nyene ukumva ibyo bavuga hanyuma ndabaganiriza ati mbega mwebwe mubahehe barambwira iyo baba ati muba mu bushubi ati mbega ahantu hitwa ku Mugamba murahazi atego turahazi aho ku Mugamba nari narahashize mu bwenge kubera igihe baza abiwabo w'umugabo barahavuga na muke banje rero kandi yarahavuga uko yari yarahabonye atego turahazi ndabaza ati mbega umuntu yitwa gutya na gutya muramuzi baca barambwira ati turamuzi ati nyina wiwe yitwa uku se wiwe yitwa uku ati uyo ni umukazana wacu ati kweli numva nyene barabambwiye neza ku burebure nababaza ati ari inzoba rirabura bakabimbwira
ati ndumva murabazi, ati none mwofasha mukanjana nkagendayo? Barambwira atego twogufasha tukakujana. Ate tisawa, none muragenda ryari? Barambwira, ca ndababwira nti rero naciye ndababwira ati rero reka ngende mu nkambi nzana impuzu duce tujana. Naragiye naciye mbwira wa mudamu w'impeke yuko ngiye gutora impuzu njane n'abo bantu baza kunshikana kwa mabukwe. Ca nagenda gutora impuzu, nta n'impuzu nari nifitiye, nta n'impuzu nyene nari nifitiye, twari uduhuzu nyene bisanzwe. Duca turagenda, tugiye ndatora za mpuzu, ntoye za mpuzu ca ndagaruka kuri kumunazi. Mugabo nkategera baba Tanzania ko bafata akayira ngo tugende, nkabona barateba, nkibaza ngo n'ahantu hafi. Nyuma barahaguruka nko mu masaha ya saa 10-11 gutyo, barahaguruka turagenda mbona butwiriye ko tutarashika iyo tuze. Turabandanya turagenda, hagera burira neza, burira tukagenda ahantu numva nongerera gatonya nkacuranguka hejuru y'iyo misozi, nkumva turiko turagenda ku bitandara by'amabuye. Bana b'Imana, harageze ahantu numva ibintu binjya, nakora mu mutwe, nkumva ndiko nditora intozi mu mutwe, nyimbarani twaciye nko mu kigunguzi cy'intozi bikantondera. Hamwe nicuza nkibaza iyo ndiko ndaja, bikanyobera nkavuga ati ariko kweri ubu nopfa kweri, nyimba biwacu bakiriho jewe nzomenya napfiriye hehe. Mugabo nyene ndinanata turagenda, inzara irandya mw'iryo joro, saa 6 z'ijoro ziragera, saa 7 z'ijoro ziragera, turagenda. Twagiye gushika ku muhana aho tugiye saa 7 hafi saa 8 z'ijoro. Numva turageze ahantu, ndashima Imana hari ku kwezi kweri. Tugeze ahantu hari akazu nyene ibisanzwe nyene z'ibyatsi, numva barahamagaye ngo we naka. Ubwo rero muramukazanje arasohoka, asohotse ndabona nyene ko ari we, nawe ambonye kubera yaranzi, narababwiye ko yari yaraje mu nkambi bagaca bajana na mukeba wanje. Ariko aho yari yubatse yaba ku mugabo, arambona biramutangaza, arababaza ati uyu muntu mumukuye? Ubwo nyene icyabayeho nyene yaciye yinjira aransasira nyene amakaribu. Murumva hari mu masaa 8 kweri y'ijoro. Ndaryama, hanyuma bwaranakeye nyene ndateba kubyuka kuko nari ndushe, byuka nko mu masaa 5 saa 6. Nubwo rero nyuma rero naramubajije nyene ba mama wiwe, acarambira kwaza kunjana kwa mama wiwe. Ubwo rero nyuma yaje kunjana kwa mama wiwe, ambonye biramutangaza nyene. Hanyuma nyene nababwira nyene ingene byagenze mu nkambi, igitumye nyene ngenda, basi nabo nyene birabatangaza. Rero uwo muramukazanje, uwo mabukwe yari yaravanye na marume, hanyuma bavana bari bafitaniye abana 3, umwe arapfa hasigara abahungu 2. Abo babyara banje 2 ariho havuyemwo uwo twahavuye tubyarana. Hanyuma uwo muramukazanje rero, mabukwe rero yari yarashatse uwundi mugabo. Uwo muramukazanje rero n'uwo yari yavyaranye n'uwo mugabo bari kumwe. Hanyuma bari baravuye muri Ngozi baja za Giteranye, inyuma bigira kuba muri Tanzania ku mupaka. Rero kwa mabukwe narahabaye, mugabo kubera
yanda sinaza ndamererwa neza nkumva simeze neza inda ikaba nk'umuduri mbese nyene ntibyari byiza mabukwe rero akambwira ati rero mwananje burya warihuse ati ntiwari kuva kwa muhungu wanje atana impuzu atana agashambara k'impuzu yiwe utwaye canke atana akanyota k'imbere y'iziko canke ko mu ziko ryaho uzanye ati ntushobora kuzovyara amahoro canke ngo wumve kwiyo ndaboye bana amahoro ati rero nanje nyokorome yarakunda kuntoteza akangirira nabi ati nagenda afise umwana ati nkasubiriwe ntaziyambitse ati ariko nyuma barambwira ubwenge ati nyuma nanje nawukanye kugira sinzosubiriwe ati nagenda nitwaje agahuzu ko ku mpuzu yiwe canke nk'imbarakanyota k'imbere y'iziko ujya abana b'Imana abantu b'abamama turahura n'ibigeragezo bitandukanye hari igihe umumama atabana kandi yabakunda atashaka guta abana biwe kandi iyo umumama avuye mu rugo agasiga abana biwe umugore wari we wese yoza kubarera uzosanga n'abagore bake bitaha abana babake bababo n'abagore bake bariho ariko bake ubwo rero urumva na nuwo mukamarume yaje kwasiga abana batatu yarageze aho binaniranwa na marume arahukana burundu ahasiga abana batatu kandi umwana yagira gatatu abahungu ba mbere babiri n'umukobwa umwana w'umukobwa yagira gatatu ngo yarapfuye kandi yapfuye yishwe n'inzara kubera nyene nyimba kubera mukase nyimba ari kubera ingorane nyene ibintu nk'ibyo niko nahora numva bambwira bo mu miryango Imana idutabare cyane hanyuma mabukwe rero ambwira ati rero nk'ubu umwana wanje arahangayitsa guhiga na cyane ko waje utamusezeye ntazi yuri ati rero wozo kwemera ugasubira mu nkambi nkagusubizayo nkamubwira ati mama je yararamuka yarandiye umutima barampabuye ati numva ntashaka gusubirayo mugabo kubera inda kandi bana b'Imana aho mu bushubi hari mu gahinga bana b'Imana hari mu ishamba ku buryo ukeneye nko kuja kurahura umuriro canke kuja ku wundi mugenzi byagusaba gutambuka umuhana wari hafi byadusaba gutambuka iminota 15 ariko nyene hari imihana nubwo hari kure na kure abantu nyene bakagenderanira mugabo nyene bashe ntibyari byoroshe barabahaye bari baraguze nyimba rukugura nyimba bari barabahaye bafite umugiza basituye ariko muri Tanzania kuhaba nukugira umutima ugumye kuko muri Tanzania buri mwaka canke buri myaka ingahe iyo bibevuye bavuga ngo nukubinga abantu nukubinga abakimbitsi ariko sinibaza ko kwaba ari kubinga abantu b'impunzi kubera nyene haragera igihe ngo barabinze kandi bagahengera ibintu byeze iyo bahengera ibintu byeze baca bavuga kubinga kwari kwirukana abarundi canke abakongomani canke abantu bitwa ko Tanzania bava mu bindi bihugu atari Tanzania kavukire kandi uri umudamu warahabyaye warabyariye y'abana ntubajana urijana ku gatwe kawe rero abeshi na wa muramukazanje hari igihe cyageze n'uwo muramukazanje baramubinga aravanana n'umugabo mbese nzobigirako mbese rero mabukwe rero atangura kumbwira rero ukuntu nozosubira muri mu nkambi koko maze kubona bikomeye maze y'ukwezi kumwe nkabona ukuntu hameze kuko
naho n'inzu babamwo zari zirya zitwa amakwasiteri zirya za burende kandi isakaje ibyatsi kuntu hari mugabo gusa bazisakaye ntizipfa ariko nyene bana b'Imana reka ndanababwire ngiraha hari igihe umwana avukira mu muryango burya rero ntuzobone warabyariye abana uri mu muryango unezerewe utwenga unezerewe ngo wumve ko ariko ubuzima buzobandanya ushaka uze wigisha abana bawe ubuzima ubwo ari bwo bwose kuko birahinduka kubera je navyo aho hantu narindi muri Tanzania ntivyari byoroshe hari ahantu hagoye ukuntu nyene hagoye rero audio reka tuyihagarikire ngaha turacyabandanya umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana.